muramvya kibare ciza bateretswe neza mu mutima w'Uburundi. Ikomine zawe zose izo kuratwa ewe muramvya. Akahise kazo inyama y'ikindi ukembuye muramvya Kiganda na Rutegamayo. Murambe usagambe mavukiro yanje n'ay'abami. Murambe usagambe mavukiro yanje. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Imbere y'amateka mukase. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Abana bawe tuzogukorera. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Muramvya urumvigwa na bose. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Gukingira kino gitara gukingira isi ndimwa. Isi mubona duhagaze ko igaruka ikaduha akayaga ni nayo idutunze, kuko kugira ngo indya ziboneke turinda kuzihamba tugatera, hanyuma zikamera, hanyuma zikera, hanyuma tugafungura. Muyandi majambo nta muntu numwe naho utobura umurimyi ukora ikindi ugenda kurya ibifungurwa vyavuye mw'isi vyarimwe n'umurimyi. Ico gituma rero iki gikorwa haba ari muri leta mvyeyi leta nkozi natwebwe tuyiserukira n'umwenegihugu wese dutegerezwa kumva yuko dukingira isi yacu ndimwa kugira ngo nayo ishobore kuduha umwimbu ushimishije. Aha rero mu mahangiro twihaye nuko mu minsi ya vuba ya hafi tudasubira kubona amazi arimwo inombe, tutabona amazi yirabura ari mu ruzi canke mu mugazo. Imvura yose iguye duca imikobeko tuyategere anyengetere asohoke mu nzuzi avuye mu misozi. Iryo hangiro dufise amazi ashike mu mwonga aciye ngaha muri uno musozi, hanyuma gutyo ashike mu mwonga tuyavomeze tuyanwe tuyakoreshe ico dushaka, gutyo akanovera k'isi kagumemwo. Ejo nidufumbire umwavu wose twashizemwo ujane n'uruzi uhemukire muri Egiputa. Iryo niryo hangiro twihaye, kandi mu gitabo c'imigambi ibitabo by'imigambi vy'amakomine birimwo ibirometero babwirizwa guca buri mwaka, ibi binogo bitegera amazi babwirizwa kwimba buri mwaka, kandi mu vyo tuzoganira ku munsi wa kabiri navyo birimwo. Iterambere tuvuga ntidushobora kuzorishikira turiko turakora abantu batafunguye, amasi yacu atameze neza, ataduha umwimbu ushimishije. Kubw'ivyo rero duhamagarira indongozi mu bikorwa baba batunganya kwama bashyira imbere igikorwa co gukingira ibidukikije, guca imikobeko ahantu hose bikenewe, hari mu bitara vya leta canke mu matongo y'abenegihugu,
ahantu hose hakenewe gukingirwa, ari aho bishoboka yuko bateragira ku ubwatsi bugateragirwa, hanyuma gutyo ibitungwa bikaronka ico bifungura. Mugabo kandi hamwe na bino bivuga dukora mu kivi rusange, turahamagarira abene igihugu umwe wese agiye kurima, hajya shikana ingemero, hajya hari hateye urubingo, akaca agenda agira ko ashiraho n'umuserege. Nimba banahanamye akabwira umufundi w'indimo akamupimira, bagashiraho kiya kinogo gitangira amazi, kugira ngo nimba afise itongo haruguru uwo hepfo ntamuteze ibibazo. Niho bizotuma ryahangiro leta y'u Burundi yihaye, mbere n'isi yihaye, yuko amazi yose tuyahindura umusarara, niho bizotuma tubishikako. Kuko nitwakora gusa hakurya ntiyakoze, hakuno ntiyakoze, bizoba imfa gusa. Kandi mu hantu hakarirwa n'ingukura, ahantu haba harimwe harakarirwa mbere no gusumba, no ngaha hasanzwe hariho ubunyovu. Haraho duhora tuja tugasanga iyo twakoze ibikorwa rusange mu itongo ry'umwene gihugu, turenganye agaca asigara arafurira ngo mbega ngo ahantu ngo baza kugazagura ngo sino hashira ngo ibango ry'igiharage. Ino nibaza ko tabiba birabaganya ko babisana. Iyo abari ingwara y'ubujuju imwe mbere ya nyuma, umuntu abageze ku rugero yoja no mu bitaro. Umuntu agenda konona ivyo bamukoreye kandi vyiza igihugu gikeneye nawe nakeneye. Yongira nti abagwaye kandi abaremvye, abageze ku rugero abakwiye yuko yinjira ibitaro bakamuvura. Umuterero w'abo bantu suyundi, uwo muzobona yafuriye umukobeko, muze mu muce amande, mwongere mu muhigi hano yuko acaca nk'imikobeko nk'ikilometero, yongere ateragire. Kandi niyaramuka vyanse, muze mumuzane, tuzobwiranya kwa procureur arabe mu mategeko ikijanye n'ico caha riga kiba kirimwo. Rero ntuhungabanije ubutunzi bw'igihugu canke ukaba wononye ibidukikije. Wononye. Urumva nk'abantu bose baraje, nk'ubu twavuye Muramvya, twavuye hehe, turaje mu itongo ryawe, twaciye umukobeko, mugabo turarenganye, uciye ufurira. Ibi bikorwa burya nk'ubu biharura bigiye mu mahera menshi. Si ibyo gushinisha rero, ni ibikorwa bituzanira iterambere. Abantu rero turabakebuye nibahaba namwe muze mubahe inyibuzo, mugabo kandi n'abene igihugu mu matongo yabo baze babikore, bakingire amasindimwa yabo, niho bizogenda neza. Jewe ncaruka nari muto mugana narabibona ku ntwaro yabagaza. Intwaro yabagaza barakuboha, baje bagasanga nta mukobeko ufise, nta nyabari gufise, ntiwateye ko imbingo. Ni kuri umufundi w'indimo yaratingitse no gusumvya mbere n'umukuru w'umutumba kwe. Hari abantu bakuze barabizi, wumvise ngo umufundi w'indimo araje, abagabo bariruka, baratemanya bagafata amasoko bakiruka. Kandi yavuga ati naho yirutse nzogaruka ejo. Wararuhakora. Nta kamaro rero turiko turatera imbere, nta kamaro yuko hajamwe inguvu mu bikorwa vy'iwanyu nyene kandi biteza imbere mwebwe nyene. Ariko rero tukagira duti nico kimwe n'ibindi bikorwa, amabarabara mu yasibure abinyabagendwa, kandi turana ko muri ku kivi dusubire twiyubakira amashure kugira ngo abana bacu baronka aho biga, kuko mu nama twakoze twarabonye yuko abana biga ari benshi, kandi nta nabigisha muzoronka abandi mutubatse amashure, nta n'ibikoresho umuntu aronka tudafise amashure yandi mashasha. Ivyo rero turifuza yuko dusubira kubinagura ahantu hose bikenewe, tukashira ibirasi, mbere twihaye ihangiro yuko abana bimenyereza guhera bagifise nk'imyaka 2 canke 2 n'inusu, kugira ngo tugire abana baciye ubwenge, ejo bazohagarara neza bahagarariye ikomine, intara n'igihugu. Ico kimwe rero n'ibindi bikorwa bitegerezwa gukorwa n'indongozi zanyu na mwebwe abene igihugu. Nubwo ubutumwa nobaha ku gikorwa c'uno munsi, ariko imbere yuko nosozera sinogenda kandi ntabahamagariye
kwamana ntaryo mubungabunga amahoro, mubungabunga muteramira umutekano, mubana neza mu mwumvikano, kuko iterambere ryose riheraho. Nta terambere riba hatagira amahoro, nta terambere riba ahantu hari abenegihugu baguma bajyana hagati yabo, ntibikunda. Igituma twaba tubigarukako, nimba turi ngaha dukunda amahoro, ntihabuze haho bari ngaha canke inyuma yo ngaha abansi b'amahoro. Atanezerwa nuko waraye uriye, atanezerwa nuko waraye uryamye ugasinzira, yiyumvira ko none ibyo wakoze kuvyiba canke akanakugirana nawe akakwica, kuko akahise ka hafi n'akakera kagiye karabitwereka yuko mu Barundi harimwo abagifise uyo mutima. None rero turabahamagarira yuko na ntaryo aho umwenegihugu wese ari, abe umupolisi, abe umusoda, abujejwe intwaro, nukuvuga iki, ikintu cose abonye kitameze neza akivuge kandi anaciyamiriza, kuko nutakivuga ejo kizozana ingorane na wewe ushikirwe. Iyo utamiye akabi karagaruka kakaguhindukirira, kakaza ku muryango wawe canke kuri wewe nyene. Rero turabibasaba kandi turizigira neza yuko ubutumwa tubaha mu bwumva. Noneho gutyo rero abo bake batavyifuza bateshwe bate, hanyuma uzobigerageza nawe afatwe, yongere ashikirizwe ubutungane kugira ngo bumukubite intahe mu gahanga. Mu gusozera kandi tubahamagarira kwama mugamburukira indongozi zanyu mu bihe byose bazoba bahaye canke babatumye ibikorwa ibicanke biriya. Hanyuma nabo tukabahamagarira kubabera abavyeyi kandi basanzwe ari abavyeyi, tugaheza tukagerageza gutora inyishu z'ibibazo mwaba mufise mu vyo twoba dushoboye. Naha rero umuntu tubagendera kandi tukabaganiriza, ariko mugabo kandi tuzonagaruka tubaha n'ijambo na mwebwe kugira ngo ufise ikibazo abaze, ufise ikimurigani yagishikirize, ufise intererano ayitange, hanyuma gutyo twubake ikomine yacu, twubake intara yacu, twubake igihugu c'u Burundi. Nagira rero ngarukirize hano subira kubakengurukira cane gose ukuntu twabonye mukunda ibikorwa, no kuwa gatandatu muzo mugaruke murabaho mukorera igikorwa mwitabe nk'uku kandi mwongere mubikore ubikunze. Niharambe rero leta mvyeyi, leta nkozi, niharambe indongozi zikunda ibikorwa, niharambe abenegihugu bakunda ibikorwa, niharambe iterambere, amahoro n'umutekano. Murakoze, Imana ibandanye kubahezagira.